Amahoro ndabaramukije mwese abakunzi b'ubutumwa bwiza kuri bose. Uyu munsi turi kumwe kandi na Chris Hervé Ndayigaya, tukaba twashaka kuvugana uyu munsi twadufise iyindi teme twabazaniye ivuga ngo ni ryari umuntu atangura kwitegurira urugo. Turazi neza ko ari ikintu gikomeye cyane, urugo twese twakuriye mu rugo, bamwe muri twebwe hari abafise ingo bari mu ngo, nibaza yuko urugo ni urufatiro rw'ishengero, ni urufatiro rw'igihugu, ni ikintu gikomeye cyane. Hervé, reka tukwakire hama utuganirize, karibu cyane. Yego, murakoze kunyakira kandi kubona mwasubiye kunyizera kugira tuganire, tukizera ko abaza kutwumviriza bagira ico bakuyemo. Yego, urugo, tuvuze urugo Hervé, wumva iki? Urugo mu majambo make, nuko mpava nitiza ikindi kirimi ndabibona nka cellule. Cellule kabara akantu gatoya k'akayunite kaba gafise fonction. Umuntu agizwe n'amaselule, mugabo gaselule niko gafise fonction mu mubiri w'umuntu. Rero urugo ni entité Imana ya designinze, yatanze nka cellule umuntu avukiramo, ategerezwa kuvukiramo kuko hari abatavukira mu ngo. Mugabo nuvumenga Imana ingene yashizeho yuko umuntu ategerezwa kuvukira mu rugo kugira haba ahantu ashobora kwigira, ashobora gukurira, ashobora kwidevelopa nk'umuntu mpaka abaye umuntu Imana ishaka, nawe ndetse akaja kubaka nawe akagira indi cellule. Ni nkuko urumva urugo ni fondation y'ishengero, ni fondation y'igihugu. Urumva urugo rupfuye ni ishengero riba affected, ni igihugu kiba affected. Urumva ishengero riba, donc urugo rupfuye ishengero riba affected, ishengero riba affected igihugu kiba affected, igihugu kiba affected ni kuvuga n'isi yose iba affected. Rero numva umengo nico kintu Imana yaremye abantu bose mu mugambi wayo bategerezwa gucamo kugira bakuriremwo, bigiremwo, babe ab'Imana ishaka ko baba. Yes. En fait, abariko baradukurikirana, igituma twahisemwo kubanza kuvuga urugo ni kubera ko ntushobora kwitegurira ikintu utazi. Uyu munsi turi mu gihe aho abantu bakora ibintu byinshi kubw'impamvu zitandukanye. Urugo barufata nka investissement, urugo barufata nk'ahantu umuntu azohungira ubukene, azohungira inzara, azohungira solitude, canke sinzi ibintu umuntu aba afise ariko arahunga. Muga ni vyiza rero yuko tuvuga d'abord urugo kugira tumve umugambi w'Imana inyuma y'urugo. Mu majambo asanzwe tubona Imana itanga urugo rwa mbere Adamu na Eva. Ibintu byagiye birafata iyindi ntera, bifata n'ikindi gicapo kubera ko nasanze kugira ikintu utore l'originalité yacu, usubira à l'origine, usubira ku ntango. No kuvuga Imana niwe le fondateur, niwe yatanguye urugo. Urugo ntirushobora kumarsha rutagarutse kandi ku mufondateur wago ariwe Imana. Imana turabona muri Bibiliya yose, turabona igicapo Adamu na Eva, turabona igicapo c'Imana n'abantu bayo, turabona igicapo ca Kristo n'ishengero. Ivyo bintu rero ko abantu babimenya, bakareka gukora amaproje ya mariage nk'ahari amaproje yabo. Uyikoze ko ari proje yiwawe izofailinga kubera ko mariage bwa mbere na mbere ni proje y'Imana. Ni ikintu kidashobora kumarsha kitari mw'Imana, ni ikintu kidashobora gukogwa n'umwana w'umuntu, n'amaboko y'umwana w'umuntu ntibikunda, kuko uwagikoze yagitanguye kiri mw'Imana nyene. Urumva ugikuye mw'Imana kica gifa ico kintu. Rero
nico gituma tuvuga duti ni vyiza yuko umuntu imbere yuko amenya kwitegura urugo yomenya mbega urugo niki hama le plan de Dieu ku rugo ni igiki Imana ikeneye kugaragaza biciye mu rugo. Urumva ugiye kuraba muri Geneze ngene Imana yararemye ibintu iragira umugambi wo kurema n'umuntu. Mugeje kurema uwo muntu yaremye Adamu hama iramuhereza ama instruction, iramuhereza ibyo yo yibaza yuko ategezo gukora. Hanyuma Adamu yarabikoze. Mugabo munyu murabona ko ngo Imana urumva yararemye ibintu byose ibona ko ari byiza. Mugeze kuri Adamu iravuga ati si byiza ko umuntu kuko Adamu yibana wenyine nta mimuremera umufasha. Cyangwa ndakwivugira ntiyamuremeye umugore, yamuremeye umufasha. Adamu amugira umugore. Par ses propres mots ya prononceje ngo warangwa kara kagufa ku magufa yawe. We aramwakira nk'umugore. Ngo Imana yaremye umufasha. Muri make rero urugo rurafise intumbero. Buri rugo Imana iba ifise intumbero iba yarahereje uwo mugabo. Hama kugira uwo mugabo ashobore kuba ari qualifié kubona umufasha fuko aba ari kwarakora iby'Imana yamusabye. Kuko umugore aza nk'umufasha fuko aza kugufasha ibyo urimo. Rero urugo rurafise intumbero. Rero ingene Imana yabidesigninze urwo rugo ruteza gutangurwa n'umugabo n'umugore. Hama bo bavyara abo bana bagasanga hariho cadre ni ya cellule bari bukuriremwo bigiremwo peut-être ko bararaba reference ku bavyeyi babo kugira nabo bige kuzoba nabo nyene abagabo n'abagore nabo nyene bafise umugambi w'Imana bafise intumbero y'Imana bateza gushitsa kwisi. Okay, so nukuvuga ko normalement abantu bakagombye kubakwa n'Imana imbere yuko baja mu rugo. Turi kumwe. Nukuvuga yuko uwo mugabo niwe abwiza kwanza kuva mu busore sinzi ko tuvyita from boys to men akava mu by'ubuhungu akaba umugabo. Kuko turabona urugo rukogwa n'abasore n'abakobwa kandi urugo rubisanse kubamwo abagabo n'abagore. Donc ugasanga umuhungu ntiyigeze akura ngo abe mature abe umugabo. Ntashobora guhandaringa urugo. Umukobwa akaguma ashaka kuguma mu by'ubukobwa bwiwe ntashobora guhandaringa urugo ngo abe umugore. Rero turiko turavuga kugira ngo abantu bamenye aba jeune bamenye yuko ivyo bikorwa utaraja mu rugo ntibikorekera mu rugo. Bien sûr kuko ukutamenya kwatwishe tugasanga twinjiye mu rugo tutari abagabo tutari abagore turavyigira mu rugo rimwe na rimwe muga turakomereka cyane twama twabibonye tugenda kubigera ko dufise ibikomere byinshi cyane bakomerekezanije kubera binjiye mu kintu badatahura. Yamvuye gutya kubo mu bisanzwe kuba umuhungu cyangwa kuba umukobwa si shwa. Uvukura umuhungu cyangwa kavuka nk'umukobwa. Ariko kuba umugabo ni shwa. Yes. Kandi no kuba umugore ni shwa. Ariko nibwo ari shwa bifise ayo mashwa ari influence kuva ukivuka. Kuko abantu benshi rero aho bihendera bibaza ko mariage nzogenda gutangura kuyitegura naronse wo tugira tubijemwo. Ariko mariage itegurwa kuva ukiri muto. Ukiri muto udafise ubwenge bwo kuba umugabo n'abavyeyi baba bariko baragutegura mu kuguhindero ngene uteza kwigenza ni reference bariko barakwereka nabo nyene mu byo bacamo kavuga uti papa ameze gutya mama ameze gutya. Urumva aho buri kuraronka notion y'icyo mariage. Muri make bariko barakwereka yuko nawe nugera muri bijya bihe ingene uzigenza. Rero uko rero ugenda urakura umuntu aragira shwa yo kuba umugabo. N'umukobwa aragira ashobora kuvuga ati jerekana itegimba umugore.
urumva ivyo rero cyo bidetermina ingene uteza kwigenza ingene uteza kwitwara mu buto bwawe surtout mu myaka y'ubuyabaga bikadetermina ingene uteza kwitwara kugira bigufashe kwitegura neza kugera muri gwa rugo ari amahoro kw'ikibazo kenshi dukunda kwihendera ko urahura n'umuntu akakubwira ati reka shambe ndarya ubuzima hanyuma ivyo nihagera ko ndabitangura nzovyumvira hageze numva ziko azotegura aziko azotegura mariage nahura n'uwo muntu bavyumva kumwe ukaca usanga ivyo rero ariko arakora ari wenyene ufite ntaba ariko arabona yuko ariko arakrea bagage nini ya cane y'ibintu kuko uko bigenda kose muri mariage azogenda vyikoreye uko bigenda kose nimba ari caractère mbi utakozeko izogaruka muri mariage uzogenda uyitwaye ofete abantu bategura urubanza bategura ubuzima bw'urugo no kuvuga bakora event management agukora life management event izomara abaye amasaha menshi ngira nanga nabiri mariage mara amasaha 2-3 reka dufate ko 24 heures mugabo life ubuzima muzobamwo mu rugo wewe n'umuntu wawe ni forever ni ubuzima bwose muguga cyusanga umuntu yashize inguvu nyinshi muri ya event kandi mu minsi iza ufise uburyo bitazaba binakenewe kubitegura na mahera ya utanga aba event managers bakabikora ariko nta muntu azogenda kukukorera urugo nta muntu azoza kugufasha ngo kuba umugore umugabo mu rugo ntibikunda benshi babibaza ngo urumva ngo ni ujya munsi wa mariage ugeze donc urumva nzoca nkunda umugore wanje canke turarangije rujya rubanza nzoca nubaha umugabo wanje umva mu gihe mu buto bwawe utize uri umukobwa utize kubaha umuntu wa mbere uteza kwiga kubaha ni so wawe nico gicapo ca mbere c'umuntu wigira ko ico ari co autorité uri umukobwa rero nimba wakuze mu masirconstance hari amasirconstance menshi ashobora gutuma umukobwa tubaha se swat ni se wewe ikigaba canke nawe ubwawe ufise caractère idashobotse ntubaha tout simple canke hakaba hari ibindi abantu baca mu bintu byinshi mu guko bigenda kose uri umukobwa ushaka kubaka neza hari ikintu bita kurespecta igitsina gabo utegerezwa kwiga kuko nimba utarespect igitsina gabo cyose gisanzwe ataco mupfana ntuzogenda kuvyigira ku mugabo wawe kuko wewe azogusaba level nini ya cane ya respect kurusha iyo uhereza abandi n'umugabo nico kimwe ntuzogenda kwigira gukundira umugore mu rugo uteza gushikayo umutima wawe woroshe uzi gukunda ivyo kenshi abahungu bavyigira kuri ba mama wabo kuko mama wawe ni wagukunda inconditionnel muzurabe kenshi bakunda kuvuga ngo urumva ngo abahungu bakura bari proche ya mama abakobwa bagakura bari proche ya papa ufite ni setup ya mariage baba bariko baritegurira umukobwa yigira kurespecta umuhungu kuri papa we kungena respecta papa we umuhungu akiga gukunda avyigishijwe na mama wiwe bitewe n'imigenderanire bagendana rero abo bantu bakuze gutyo ntibibagora cyane muri mariage ko muri mariage yego habaho ibibazo mugabo hageze ikintu ca resolution de conflit hari ibintu mutumvikana ko ucu usanga byoroshe cyane kuko uwo mugore abandanya yubaha umugabo kuko agiye muri mariage kubaha umugabo si ikintu gikomeye cyane kuko yakuze de toutes les façons yubaha igitsina gabo uhereye kuri se wiwe umuhungu ntibimugora kuko yakuze mama wamwigisha gukunda akunda mama wiwe bikamwigisha kurespecta umukobwa wese atari umugore wiwe kuko azokunda mama wiwe hamayige gukunda abakobwa bose basanzwe ariko mu rugo azosabwa gukunda cyane uwo mugore wiwe rero si ibintu tugenda kuvuga ngo ndarindiriye yuko ngurumva ngo dusinya ngo tuvuga ngo wiye no ngurumva rero ngo reka tuvyige niho rero ya mama mariage tangura kugorana abantu bakabanza bakagwana kumbi bikaba ibintu bikomeye abantu batavuga ngo mariage ziragoye hama ba persevera 3-4 bakabicamwo umugore finalement kiga kubaha umugabo finalement kiga gukunda urugo rukaca rutangura kuryoha
mugabo agenda kuraba ukaca usanga ivyo biba kubera kuva tukiri bato ntitwigeze twibaza yuko burya ivyo twariko turabamwo vyariko biradutegura. So nje ndashaka kuvuga gukereye no kuvuga ko turabona yuko nubwo nti ubuzima bw'umuhungu canke bw'umukobwa ni nk'urufatiro rw'urugo. No kuvuga yuko uko uzoba umeze uri umusore canke uko uzoba umeze nk'umukobwa nivyo bizodetermina uko urugo rwawe ruzoba rumeze. Nico gicapo uzogenda ufise muri mariage. So rero hariho ijambo dukunda kubwira abantu iyo bamaze kwisinya gukora urugo. Iri jambo yenda ngoma ndarisome. Bavuga ngo bagore abanyefeso gice cya 5 umurongo wa 22 bavuga ngo bagore mugamburukira abagabo banyu nkuko mugamburukira umwami wacu. Nuko baratanga reference. Twavuze ukuntu umuntu akurira mu muryango kiretse kubu vraiment ari abantu bake bafise reference nziza y'umubano mu muryango, kuko no munsi turabona ingo harimo ibibazo byinshi, ugasanga turaba jeune dukurira rero mu bibazo nta gicapo dufise c'urukundo gukuri, nta gicapo dufise cyo kubaha. Uri umwana w'umukobwa, uri umwana w'umuhungu, wakuze ubona papa na mama bagwana, wakuze ubona papa atavugisha mama wawe neza, donc nta reference ufise ku bisanzwe y'urukundo. Umukobwa la même chose, nta reference ufise ya respect. Wakuze ubona mama wavugira hejuru akavuga mutama, donc urumva ucuvuga uti finalement niko bikogwa. Oya, turafise reference isumba yandi ma reference yose dushobora kugira, kuko umwana w'umuntu arafise ama limite. Je ndashobora kuba nakuriye mu rugo papa akunda mama, mugabo ugasanga jewe ndageze ku yindi level bitankundira. Ariko turafise reference y'urukundo nyakuri. Kristo Yesu kudupfira turabanyavyaha akatweza turabanyavyaha, nico gicapo ndibaza dushobora kubwira aba imisore, abahungu, abagabo bakora dukurikirana. Ico nico gicapo dufise gisumba ibindi bicapo vyose vy'urukundo. Umuntu agukunda ukiri umunyavyaha akakunda kujya nyene umeze, urukundo rwiwe akabirgo rukuresha kugira ahubwo unahinduke. Yadusanze turi babi ukuntu twakuze twaraparanganye, ariko kubw'urukundo rwiwe aratuzana aratugira abo turi bo uno munsi. So no kuvuga ko rero si ibintu umuntu yiga yageze mu rugo, no kuvuga umukobwa atigeze yiga kugandukira Kristo ntazoca vyiga ageze mu rugo kugandukira umugabo wiwe. Je aho no shira importance y'agakiza. Bon, hari abantu nyene urumva bakora ivyo bashaka, umuntu wese aragira choix ziwe. Ariko jewe niho ngira importance yuko agakiza umuntu aba afise iba ariyo fondation y'ubuzima bwawe, kagenda kubera na fondation y'urugo. Kuko gukizwa ukakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza birakwigisha ayo mavaleur. Nuva imbere yuko uniyumvira kuja muri mariage, agakiza ugiramo kagombye kukwigisha kugera aho uzogera muri mariage ivyo bintu atari kibazo. Kuko ubwawe warapfuye ku rugendo na Kristo. Ni gute yama ariko aratugonda, ushaka gucana ababwira ati cahana wowe kiga nk'ishengero rikiga kubaha no kwisumeta kuri Kristo. Nibwo ubuzima tubayemo. Nimba umukobwa rero akijijwe, ivyo ntivyakagombye kuba ikibazo. Yes, hama n'umuhungu nawe la même chose. Umuhungu watezwa gutahura urukundo Kristo yagukunze. Kugira umenye urukundo uhamagarirwa gukunda umugabo wawe, umugore wawe. Deja dufise igicapo gikwiye cakagombye kudufasha kugira tugere mu rugo amahoro. Mugi ikibazo urumva ivyo bintu hari igihe usanga tubicako ngaho we tukibaza ngo ni ibintu bisanzwe. Twagerayo rero tukavyiga ku nkoni, turakomereka mukagwana mugashwana ntimwumvikane kubera za principe watezwa kuba waritoje kuva ukiri muto mugakiza mu rugendo rw'agakiza kawe. Ubu rero ufite mariage nije kukwigisha kubaho ukijijwe ku nguvu, kwa upendo
ukuvuga akantu nkeneye kuvuga ntigeze menya kare muga biroroshe ko uyu munsi urumva umuntu akira atararongora canke warongoye nababimenya bana Yesu yaje turabanyavyaha yadusanze turabanyavyaha mugabo aca yikorera ibyaha byacu kandi wataca yigeze akora ngo we ntaca yigeze akora muga ngo yatwiremetse ko ibyacu bigabitanye umva niwe yiremetse ko ibyacu bigabitanye no kuvuga ko uyu munsi Imana iturabye Imana data iturabye no iturabye Kristo avuga ati abasabanyavyaha kuko ivyaha vyabo narabyikoreye nako kantu kakunda kutugora kumva yuko umuntu ari uwera cyangwa ari umugororotsi si kibazo c'ivyo dukora cyangwa tudakora ni kibazo c'uko hariho uwera n'umugororotsi yemeye kwikorera ibyaha byacu akantu reka rimwe ngaha yihishurwa nakuyemo niriye nuko umugabo umunsi yamenye yuko ibyaha by'umugore wiwe ari wabwije kubyikorera ari ibibazo byinshi bizoba birangiye ari ibibazo byinshi bizosha bikemuka kumenya yuko amadefo y'umugore wawe nayi wawe d'abord muga mu gihugu mubona umuntu wawe yuko ari wafise amafuti no iki ni kibazo bagabo dufise cyatanguranye n'umugabo wa mbere Adamu igihe haba amakosa Imana ntiyagiye kubaza Eva ntiyagiye no kubaza inzoka yabajije umugabo nibiki mugabo umugabo acakora ikosa hakuvuga ibyaba acavuga ngo ni wa mugore wampa uvuga indirectement n'amakosa yataye ku Mana ko niyamuze epote bwa mbere yavuze yarashimye ati akanakara ko mara yanje yararyohewe mugabo birahindukiye ngo ni wa mugore wagira iki wanzani kangaruka handi Imana ntigeze imuha umugore kubera ko yaja kwagiriza Imana ngo wampaye umugore kuvuga yuko yari yatakaye Imana yamuheje umufasha hama wamugira umugore none niko nkunda kwivugira none wagenda kubwira Imana ngo wa mugore wampa ariko numva umengo twari dukwiye kwicara tukirimbura ko nyene mu gakiza kacu kuko buriya kenshi bipfira mu gicapo dufise c'agakiza ko hari igihe usanga twiza inyigisho z'agakiza zitari zo tukazemera uko hanyuma zikaza kutwafekta no mu buzima busanzwe kurumva nk'icyo uvuze ni gake uzosanga bariko baravuga ngo kunda umugore wawe nk'uko Kristo yakunze ishenge baravuga gusa ngo kunda umugore wawe point mugana suite yuko uteza gukunda umugore wawe nk'uko Kristo yakunze ishengero akaryigura akorero akaripfira kandi aho niho byugariye byose niho byugariye kuko umunsi umwe bizokwanka wiruke bizokwanka kwihangana wiruke mugabo Yesu ntange n'intahe tube pratique bon sinatezwa kubivuga ntivyari planned je narabaye umusore kandi umusore bwanje sinovuga ngo naravyigenje mu neza cyane ariko Imana ishime ko yankijije ndakizwa hama ngenda gutahura ibintu bimwe bimwe narakundaye n'abakobwa mugabo hama hari ikibazo nama mfise kwama ndiko ndagiriza abakobwa ABCD gutya hakwemera gufata ya responsibility nk'umugabo arivyo d'ailleurs nibaza ko vyarisha amarorasiyo yanje menshi kuko nabandi muri iyo perspective payo gupfa payo yo kwemera ngo bubi ndabwikorere nk'umugabo urumva ariko umunsi nagira mariage nico kintu ca mbere nemeye ndibuka narigeze kwicara ahantu ndavuga nti rero sasa mu gihe bon je ndakunda kuba ndi ku ma extremity sivyo ndibuka madame narice ndamubwira nti jewe hariho ABCDE numva ubikoze je natuca dutandukana ndavyibuka ndabimubwira ataragira mariage mwanka mubwira nti mugihe ntarumva yuko ninabona ivyo bintu hakwiruka ahubwo nzoza kugufata ngo ndaguprotege canke ndagutahure ndakumve sindumva ko haragera kugira mariage
ko tugira mariage mugo urumva ivyo noshiraho urumva wabikoze ego ni bibi mugabo jewe no bandi muye posture kugira bidetermine ko nje no bandanya urugendo n'uwo muntu kuko nimba nza kuza nk'umujije nimba nza kuza nk'umucira urubanza ntago ndi ready kuja muri mariage ni bya bindi rero cyo tuvuga tuti utegerezwa kubanza kwitegura imbere yo kubijamo hari n'ibintu rero byo urumvaho ugiye kuvugana na generation natwe twarabiciyemo ko natwe turiko turakora ayo mafuti ni twari tuzi ko bizoza ko twafecta muri mariage urabyumva rero byo kwibaza ngo jewe reka ndaritere ndarisame ndacari inkumi ndacari umusore so reka ngende kuryamana n'uriya ntaco n'uriya hama ninahura n'uwundi nzoca mpagarika ikibazo hama ce nguma kuri uyu mugihe ibintu abantu bataba ariko bararealiza ni yuko fonction ya sex mu buzima bw'umuntu kimwe muri fonction yayo ni yuko gituma abantu baba intimate muri iyo intimacy barasharing ibintu hari ukunda kwivugira ati no mwanya wo gusharing imizimu murahana imizimu uvuga uritanga nawe akitanga uramuha nawe akaguha ngibyo abantu benshi ntavyo bazi ivyo ntavyo bazi urumva baragenda bakavuga urumva bazi ko ari umwanya mwiza wo kugira sivyo je nama nkunda kubwira abajene uwo duhe hamwe nti imbere yuko ugwa mu caha basi banza urabo umuntu inge nasa wibaza ikibazo eske nje ndashaka gusa n'uyu kuko nubikora bijya ubona nibyiza kwakira kandi bica bikubamwe rero cyo wibaza rero wakiriye ujya yaguhaye n'ujya yaguhaye surtout abakobwa reka ndabikarire ku bakobwa ndazi ko ni sujet igoye kuvuga surtout quand il s'agit de kubwira abakobwa n'aba incubateur burya muri sex nibo baronka cyane kurusha uko twe turonka rero wabaye uri umukobwa wajyamanye ujyamana n'ujya bose baraguhaye urumva uri bagage y'imizimu y'abantu ntavuze hama ukaca wumva yuko iyo mizimu iyo bagage niyo gira ugende guterura uhereze comme cadeau umugabo wazotegerezwa kudiringa navyo ubuzima bwanyu bwose kuko ivyo biza gushepinga karaktere y'umukobwa ingene yigenza ingene nibimurimo kandi ugiye kuraba ivyo bimurimo hari wabimuhaye rero byo kugenda kwibaza ngo urumva ngo ndabikora ngo hanyuma ngo nihagera kungira mariage ngo nzoca mva serieux oya yego uzoba serieux mugabo ibuka ko ugira ugende wikoreye bagage ufise mauvais chargement uzanye muri mariage umugabo wazotegerezwa kubanza kwanza kudesharge kubera iki umuhakazi mwakagombye gushikayo muri mu rukundo muri amahoro basi iyo mizimu ukikorera imizimu yiwa kuja kwikorera imizimu y'abandi bantu wagiye kurondera icyo kintu rero abantu benshi ntaco bazi kuko bazi yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo babiri ngo bazocika umwe ni mu buryo bw'igitsina ntimushobora kuba umwe mudahuje igitsina na mariage urakubwira ati ibyo bitaraba nta mariage niraba consommer mugabo ntavyo bandi kuvuga rero ko umuntu kenshi arakora ama mariage menshi mugatarakora ya mariage akora tegura hamaro kacu bibaza rero ngo uzogenda kugira mariage rero ngo ya vrai kandi uje wikoreye ufite ama mariage menshi wakoze so rero niyo mpamvu ibintu biba bikenewe ko tubivuga kubera ko mu busore bwaca mu bukumi bwa ushobora kwitwara nabi kubera kutamenya hama ejo urugo rukakubera ibibazo kuko ibi tuko turavuga turabizi yuko uno munsi umuntu agenda muri soi-disant ya mariage imwe pipipi afise aba ex 5 6 mugareka tubibutsanye ko atari ubugome bw'Imana ça c'est pas la volonté de Dieu ivyo ni ibintu vyiwacu tuba twarikoreye urumva kandi tukabona ingaruka zavyo turabona ingaruka nyinshi mu rugo kuko abantu barakunda kuvuga ngo urugo ngo ruri compliqué cyane ngo urugo ruragizwe muga nasanze mariage ikozwe n'abantu n'Imana ukuvuga iyo abantu bari compliqué mariage biza kuba compliqué iyo abantu batigeze babohoka ku bintu bimwe mu busore bwacu mu bukumi bwabo
c'est normal ko mariage yabo iciba compliqué iri charge irimwe ibindi bintu vyinshi abantu murambona kenshi nakanda kavuge iyo bagomba kugira mariage barakunda kuduhamagara aba pastori dusengere ahantu bazoba tuhasuke amazi ahezagiye tuhasige amavuta yerayo reka ndababwiza ukuri abadayimoni ntibatera inzu batima abadayimoni baba mu bantu abadayimoni nabo bagiye kwibamwe nibo bo gusengera sinzu yo gusengera kuko aho hantu ushobora kuzohimuka si n'inzu yiwawe by the way aho ushobora kuzohimuka ukaja ahandi ikibazo si inzu tubamwo ikibazo ni twebwe ni imitima yacu nibiri muri twebwe nico gituma dukwiriye gufata umwanya hamwe n'Imana ikadukiza aho nitwagiye mu vy'amatrauma twakuriyemwo urumva tukabigumana tukaza kubitanga muri mariage kuko kenshi nasanze ikosa dukunda gukora abajene bazi yuko muri mariage n'ahantu bagiye kwirefuge ahubwo n'ahantu uzoba expose n'ahantu bibaza ko bagiye kwihisha oya ahubwo n'ahantu ugiye kugaragara ivyo wahishije imyaka yose byose bizogaragara uzoba gusa nakujya nyene umuntu akubona uriwe wese atawundi muntu yari bwakubona ukusa kose niko no mu ngeso zawe no muri karaktere yawe niko n'ahantu kabisa uba tunu nigeze kuja ntaguciriyemo nigeze kuja ahantu mpura n'abapastori umugabo n'umugore baratuganirira ubuzima bwabo bari babanye 9 ans donc histoire à 9 ans de mariage Imana iramubwira iti nturi marié umugabo aratanga aravuga ati comment est-ce que ntari marié bon c'est vrai bi marié il y a 9 ans babanye 7 ans badakijijwe à 7 ans barakizwa à 9 ans Imana bari babwira ati ntimuri marié hamara bazi Imana iramubwira iti ati nturi mariye kubera nturi intime n'umugore wawe kuko hari ibyo umuhishije ati umugabo aramaramara hanyuma ntiyashobora kumva ko kurumva abantu bafata ko mariage umuntu mubanye muri mariage nuko murarana ku gitanda nuko mubana mufitaniye abana niho ucuvuga ati ni mariage muga mariage spirituel nuko utegezo kuba uri ni imbere y'umuntu kuba uri gusa no kuvuga ibiri muri wewe akabimenya pase yawe ibintu byose waciyemo kuko fait le danger ihari muri mariage kenshi abantu suko baba ari babi muga nuko sometimes ushobora gusanga umuntu aba ari kwaradiringa na trauma y'ibintu yabayemo kera wowe ukamubona je muri mariage ararakara ukarondera iryo shava riva ukaribura ntaco wamukoreye ntaco wagize iki sivyo mugasanga na ma histoire abari kwara mugarukamwo wewe hauna habari bisaba ko mwicarana ukagira therapy rero cha wibaza rero kenshi bikunda gushika umukobwa par exemple urazi yuko hari ama principe baba ariko baravuga ngo urumva ngo kirazira kuvuga kahise kiwawe ngo uragenda muri mariage kunyene sivyo ngo ibyabaye byabaye Las Vegas biguma Las Vegas nakeneye kumenya abahungu twaryamanye ngene bangana nakeneye kumenya urumva nakeneye kugira et pourtant ni bagage umushiriye atezo kwama ariko arikorera bizo bifise ingene bituma wikomporta imbere yiwe muka watazi kibiko kirabituma woga kagenda mu rugo ugasanga abantu bagwanye bashwanye ngo bari kubapfa ibiyiko bari kubapfa amasahani mugabo agenda gusanga ugasanga ni histoire d'il y a 15 ans umuntu yabayemwo imugarutsemo reka nitange ko akarorero tube pratique jewe nababwiye ko mu busore bw'iwanje siko navyigenjemo neza jewe ndi en tout cas namubwira abantu James aba ex benshi mugabo aba ex benshi hari bamwe banteye deception ngira igikomere ca Roger sivyo muga rero Roger tukiva mu kirundi gutabwa canke rejection uvuga gute kwankwa mugabo kwankwa si Roger sinzi nge umuntu yagisigura ariko ndibatse kwaza kubitahura jewe rero ntangura urugendo na madame hari gicapo kibi nari namaze gushira ku bakobwa kuko mvuga nti
n'uyu nokora ibi n'uyu nokora biriya nticobuza ko ejo mpeba nticobuza yuko yagira iki canke sivyo igikomere cyo guhebwa kuko jewe mu mahoration ebana ninjira hafu nagenda n'umutwe n'amaguru byose rero iyo umuntu agiye gutyo mu rukundo hamukaba rejete birakugira ko impact cyane ego urashobora gusubira kuba normal ukibaza ngo warakize sivyo ariko kacu usanga ingene uri kurigenza n'ingene uri kuritwara nibikomere wagize mu byo wiyemereye gucamo rero ukagenda ukagera muri mariage ukacu usanga hari ibintu par exemple wumva ugera ahantu ukavuga uti je numva ikintu gikora ukatangwa kwezi kubera ikintu gikora kubera ikintu gikora kubera ikibi canke biriya mugare rero ukacu ugenda gusanga uwo muntu uri kuramubonera kuko uyo mwubakanye sujya yakuroje se sivyo ahubwo yarakwemeye ugasanga rero uriko uranamwima probably n'ibintu bishobora kuba ari ibintu akeneye mugabo uri kumuhora abo mwabanye abantu mu rugo bakubita amakofi batazi yavuye ibintu bivuye muri kahise rero nkaca rero abantu bavuga ngo urumva ngo ifo guhora byose umviriza vuga muri babiri bien sûr muvuge muzi yuko ntimuvuga muri cadre yo kuvuga ngo ninavuga ibi ngo bice bisambuka kuko nibwo bwo akenshi buba buhari in a sense yo bati ninamubwira ibi sha azosubira kunkunda kwa kundi yarankunda azosubira kugira iki je nkunda kubwira abantu nsambura n'ukuri hama umwanya wo kudiringa nuko kuri ndakwakira hako undyosha n'ububeshi kuko jewe menye ko wambeshe dushake tuwe tumaranye imyaka 10 iyo myaka 10 ndayigwiza n'ubusa kuko mba mfata yuko nabanye n'umuntu ntazi kuko ntuba warabayeho wabanye na fantome yibereye aho uzi ngo uri kumwe n'umuntu ameze uku kumbe uri kumwe n'undi ameze kure niyo mpamvu c'est très important yo kumenya ko kuvugana mu rugo ukuri birafasha ego ushobora kuba waragiye imbere y'Imana ugasaba imbabazi bigahera imbere y'Imana urikiti mugabo ivyo bintu byaragize ko impact hari gusanga hari ingeso hari caractère wa developé through ako kantu umukonjo waguma bako victime mugero kataraseruka reka ndababwize ukuri nta kintu kiryoshe kuba mu rugo wumva uri free atacuye yagiritse atama ivyimba wahamvye avuga ati miye tunata tupigane ndakimubwira hama bifata uko ashaka hanyuma nibyarangira azonkunduko hama umutima wawe ugatekana ibisiga ukabihereza Imana muguka buri mukuri it's a hard work hari abavuga ukuri urugo rugasambuka mugasuko byakagombye kugenda ahubwo mwakagombye kubwizanya ukuri mutaranubaka kugira uhereze chance uwo muntu yo kugutora ukuri kugira ejo nabona akantu mu rugo avuga ati yarambwiye yuko yaciye muri ibi bigufashe apana gusambura ahubwo bigufashe ingene usenge Imana iguha imbaraga zo kumwubaka no kumuproteja kugira kire ave muri iyo trauma rero abantu gasanga mu rugo bariko baragwana uyagiriza ngo uyu ni mubi kandi mu bisanzwe nta numwe ari mubi c'est juste que hagati yanyu hari gifungu mudashaka gukurayo peut-être kubera imyaka mumaze uvuga uti nukuri sindota nsubira inyuma mugabo uko ugenda ukasanga uri kubakira ku kintu kigenda kibora no handi uzamva après 20 ans nk'umuntu ari inama bati je ndabivuye mwaragiye wamaze ati none mupfuye nta rezo ashaka kuguha iri apparent mugasanga ni ibintu umuntu yagiye abika kuva kiri muto wanashima rero yagera muri mariage kamwongeramo ibindi izo ngwano akagera ahantu agaturika akabivamo kandi abivuyemo mu buryo bw'umubiri bavyumvikana ko umuntu aba yarusha rero kuba mukuri nico kintu je mu rugo rwanje navuganye na madame abentumviriza tudashobora kubwizanya ukuri birimo cost
kuko bisigura yuko iyanta muzoba muri ko murabwizanya ukuri mu gihe ukuri kuzoba kiriko kuraseruka sometimes ukuri guseruka niko bari kwiza sukuri koroshe kwakira ariko biba biri necessaire yuko mubicamwo mukiri babiri kuko swat wanga ko mubicamwo ngaha muga hari umunsi muzobicamo imbere y'umupsikologe canke imbere ya pastori ibintu bigende ku explosa muri imbere ya pastori usanga n'umuntu yabitsa akantu muri counseling ibintu byananse rero aho rero niho ncangaruka nkavuga nababwiye ko ntigejeje neza mugabo hari ikintu nashaka kuvuga jewe camfashije ariyo secret nkunda guhereza abantu ikintu candinze cane ubusambanyi nabanza kwanza nkibaza ikibazo gikurikira ninabikora iki kintu kizotegezwa gusohoka muri mariage eske ni ikintu ndi ready kwasuma nimba ntari ready kwasuma numva umenga ivyo bintu ntabyo nojamo ica kabiri nategerezwa kwibaza nkavuga nti eske jewe j'accepte yuko un jour nzoba ndi sujet de discussion mu cumba c'umuntu abantu babiri bariko baragwana hejuru y'umuntu yitwa Herve nkumva nico ntaco nasuma ni kimwe mu bintu vyangayidinze cane mu kwirinda ibintu bimwe bimwe kuvuga ati hari ibintu ukora ukavuga ati yego urabikoze birarenganye kandi hari abantu kubinyegeza batuma bemera bagapfa tukabahamba tukabajana ku mpanda mu guko kuri niko uzopfe gusohotse muga malheureusement harigiye gusohoka hageze kuganduka ukazona wakuzaniye umwana ngo ujya ngo umwana yari wanaka rero nkunda kuvuga nti crea cadre ya trust hagati yanyu boyo trust kuyicrea si ikintu coroshe ntimudesida gutya kuko trust ni kwemeranya yuko ninakubwira ukuri kushobora kubabaza mugabo ntuza kunjija rero nkaca mvuga rero tugarutse mu byo twarimo muri sujet twarimo yo kwitegurira mariage uteza kumenya ko uko bigenda kose ibyo uri kurigenza uri umusore canke uri inkumi uri kutegura kazoza nimba uri kubigenza nabi umenye ko uri kutegura kazoza kabi nimba uri kubigenza neza uri kutegura kazoza keza rero nutegura kabi kugira kaze kabe keza ikiguzi nuko ibikurimo byose bizosohoka ufite ni nko kugenda gukosora inzu urahejeje kuyubaka rero ifu rero kumenya je préfère genda basi utumugira bagage tuvuge ati byansi gerageza basi utware yo bagage ntushobora kuvuga nta muba amahoro ariko inkuru nziza ihari nuko Kristo yanesheje yes haragakiza kari disponible Kristo arubaka Kristo arakiza nibwo ibintu biba byayangaye iyamwa yuko Kristo abisubiza ku murongo vyose nibwo mushobora kuba mutanguye nabi cyangwa mwatanguye nabi iyamwa yo kwegera abantu bashobora kubafasha babakozi b'Imana bakabafasha guca muri urwo rugendo ti urugo rugenze neza ikindi naco numva nashaka gusurinya kugira tuvuge topic ikurikira nukushira kujya twavuze yuko utegezwa kuba conscient yo kuri kurategura urugo utegezwa kuba conscient yuko osi uri kutegurira urugo osi abana bawe kuko ingene uzigenza abana babaza bariko barakubona ko barakubwira nko mu ngo uzosanga papa yakubita mama abo bahungu nta gaciro bazigera bahereza umukobwa nabo nyene bageze mu mago chance hari ni uko nabo nyene bazokubita abagore babo so ni responsibility ufise kuko nuvyara abana babaza bariko barakuraba ibyo uzokora bazo bariko barabirepeta ko nka jera fois passé nicanye na madame ndambwira nti hari ibintu ndaba yo ndiko ndabikora quand même byari positive nagiye gusanga ni c'est des valeurs nkura kuri papa des valeurs nkunda ko je nyene meze na papa nico na papa wanje abameze nk'umuntu aba yumva umwamikazi wiwe n'umwamikazi we nta kintu kimwe camugora
ngira ico ushaka nibwo ntagihambije ni nagihambye nzokigwa ukaca ugenda rero ukaraba nawe ukuntu wikomporta sometimes ukumva ufise kagasa nkuvuga ati shanje umugore wanje numva umengo nta kintu yamburana hewe hako uja gutirigana reka jewe ngende nkubite ibifunsi hasi no hejuru mpaka ndagwaye ico kintu wowe ugiye kwironderera mugurumva iyo ni reference nkura ku muvyeyi jewe ndiko ndabikora inconsciemment ariko ugiye kuraba uravuga uti buriya papa niko yakuze niko nakuze mbona papa ameze rero ni kuba conscient yuko uri kurategura urugo rwawe uzobamwo nurutegura nabi ruraba rubi sivyo kandi consequences si wowe nyene uyisubisa nabo byara nabo nyene bazotransmeta ivyo bintu kubakurikira rero dukwiye kwiyubara tukaba conscient tukiri bato tukabitegura hakiri kare inyishuje yabyo ni kugira mu gakiza tu yes kugira mu gakiza ukareka Kristo akakuyobora akakurinda ivyo bibazo byose ariko nimba nawe byarakunaniye canke ugahusha intumbero nakubwira yuko hari ivyizigiro garuka kuri Kristo ararestore pe ararestore ivyapfuye arirukana amashetani nimba ufise bagage nini ya cane yavuze ati tumwikoreze imitwaro yacu ni wayikorera yes il y a moyen de rétablir la situation urugo rukaryoha kandi rwatanguye wanashima runabisha nuko gusa abantu peut-être ntidufise imbaraga zimwe hariyo abarashakira kare nga mu bisanzwe upersevere hari igihe ubona Imana igukora igitangaza nuko twihuta kuva mu bintu agakiza mbona nigo rufatiro ngo kugira umuntu azoshobore kubaka neza urumva tubavuze uti urugo sahano winyegeza na hantu ba expose hama ukagira icyo utanga ni kuvuga icyo utanga naco nico wararonse ukiri umusore canke ukiri inkumi rero umaze kumenya ko urugo ari ahantu uzogira icyo utanga ubwiza wo kirondera ni gicapo gitandukanye n'ibyo benshi bafise igicapo c'ahantu ahubwo bagiye kuronka umukobwa agenda avuga ati wow jewe urukundo ntaronse kuri papa ngiye kururonka umuhungu nawe ugasanga kumbure yaraza ati je nanje affection ntaronse mu rugo ngiye kuyironka kumugura mugaca muhura mugaca ama plus n'ama plus ahuye agaca aba court circuit mugaca mumenana donc mugabo mu gihe umuntu avuga ati jewe ngiye mu rugo kuko Kristo yanyubatse afise ivyo yampaye ahabwo ngiye gutanga biraryoshe abantu bahuye bose bavuga bati je ngiye gutanga nanje ngiye gutanga abo bantu urugo zo bari mwijuru kuko nta muntu numwe harakantu Imana yanyigishije last time abantu basaba abandi bantu bagenzi babo ibintu Imana yonyine ishobora gukora mu buzima bwabo umugabo ntazopfa kubereye Kristo umugabo azokoma ari umugabo na yamadefo yiwe umuntu wenyine adashobora guhinduka umuntu ari perfect ari parfait mu bintu byose mu decision mu emotion mu rukundo ari consistent ni Kristo wenyine wa mugore wo kuradukurikira cyangwa wa mukobwa ni Kristo wenyine azo gukunda kuva ku wa mbere gushaka ku wa Mungu atatiriganye nayo umugabo n'umuntu ashobora kwihenda ashobora gutirigana ashobora kuvangirwa nico gituma rero iyo expectinga ku Mana gusa hamwe umugabo kazumuha biroroshe ni kuvuga abagabo la même chose akitega ku mugore ibintu Imana yonyine ari ishobora gukora kuko niwe mufasha mukuru dufise mwe mu w'Imana niwe nyine ashobora gukora ibintu umugore atokora mu buzima bw'iwawe rero aka kantu karanyigishije cyane kuvuga ati ucuruhuka rero ucuvuga uti je ivyo nkeneye byose mbere na mbere nzobirondera ku Mana apana kubirondera ku mwana w'umuntu rero reka turangirize ngaha rondera ivyo gutanga reka Imana ikubake mbere na mbere Imana ntiyubaka impome Imana yubaka abantu iyo tuvuze ngo tureke urugo Imana igubake tuba tuvuze ngo yubake umugabo muzima kandi yubake n'umugore muzima umugore atagira ubwenge ntashobora kubaka urugo
ahubwo aragwisenyera. Mugabo abikorino ba mbere igice ca mbere nibaza n'umurongo baravuga yuko Kristo ngo yaducikiye yaduhindukiye ubwenge kubizera bose. Abikorino ba mbere igice ca mbere ni kuvuga ubwenge bavuga ku mugore w'ubwenge ni Kristo. That's Christ. Ni kuvuga utagira Kristo utagira Imana mu buzima bwawe urugo ntuzopfa ushoboye kubaka urugo. Rero ni kuvuga ko cyo kimwe n'umugabo. Ni kuvuga ko rero ivyo bintu dukeneye gutanga canke iyo bagage tubwirizwa gutanga mu rugo burya no kumenya umwami wacu Yesu Kristo. No kumenya Kristo niwe yica kameremere k'umugabo ko kwibona kubwibone. Niwe yica kameremere k'umugabo ko kwama yifuza abagore benshi atigera haga. Niwe yigisha umugabo la responsabilité, niwe yigisha umugabo le sacrifice, kwitanga kuko niwe abizi Yesu yitangiye isi yose. Ivyo bintu byose tubona bibura mu bagabo uyu munsi muri kino gihe canone ni Kristo abitanga. Rero ivyo bintu byo gutanga mu rugo uzobikura kuri Yesu Kristo wenyene. Rero ibikurikira ndibaza tuzovugana ikintu bakunda kutubaza cane le choix. Wo muhitamo gute umuntu muzojana wo muhitamo gute muri ugo rugendo wo muhitamo gute. Umugabo urugwaro rufatiro rw'ikiganiro twakoze ubwa mbere kugira ngo tuzobandanye ibindi tuzoshobora kuvugana ko Imana ibidushoboje mu kiganiro kizokurikira. Reka ndagushimire Hervé. Murakoze cyane. Imana igirire neza usi abadukurikiranye kandi tubasengere kugira ngo Imana ibagirire neza. Abo abariko baradukurikirana muri kino kiganiro baramaze kurujamwo ivyo bintu twavuze byose barabibonye baratakaje ivyizigiro. Imana ibasubizemwe ivyizigiro. Imana iba restore ingo zononekaye. Turiko turabona ko turi mu gihe kigoye aho tubona n'abapasteur bariko baradivorsa. Ni kubera ko kino gihe hariho pressure niniya iva ku mugwanizi ikuratera ingo ku rugezo tudashobora kwibaza. Muzosanga hariko haraba makosa menshi mu rugo. Mugabo ni vyiza ko n'abana b'Imana bahaguruka muri kino gihe tugahaguruka tugasengeranira tukagabanya gukritikana tukagwiza gusengeranira kuko nyamba wowe biko biragenda neza ntibisigura yuko ari nguvu ziwawe ni Kristo atuma bigenda neza. Sengera mugenzi wawe nawe bizogende neza. Rero turabasengera abantu b'Imana muko mwadukirikana ngo Imana ibarestore aho muri hose. Imana ibubake. Imana ibasubizemwe ivyizigiro. Biracashoboka birakunda ko Kristo ahesitoho umugabo wawe ahesitoho umugore wawe ahesitoho abana bawe. Birakunda wa musoro kuradukurikirana nga wajyamanye n'abakobwa benshi kw'Imana ikweza cyo kimwe n'uwo mukobwa yajyamanye n'abagabo benshi. Birakunda ko Yesu akweza akagutunganya akagutegurira le mariage. Rero Imana ibagirire neza. Ubuntu bw'Imana n'amahoro y'Imana bibane namwe aho muri tuzosubira mu kiganiro kizokurikira. Imana ibahezagire.